Welcome back to my channel, man. It's me, Josh. It's a beautiful sunny day here in Alabama. Hey man, I got a good video here for you guys today. This video is more informational. It has to do with the history of Burundi. Knowledgeable information that I got from the Gishora Sanctuary of Sacred Drums. I'll try to section off the video so that you know which section is which, in case you're looking for specific details. But all in all, man, I think this is a great video, very knowledgeable. If you're somebody like me who likes to learn and likes to understand and ask questions and ask why, this is a good video for you. Anyways, enough of me talking. Please enjoy this video. And if you haven't already, please like and subscribe. Thank you. Umwami ngeze igisabo ingoma zibiri yitwa Ruciteme hirya nawe yitwa Murimigo. Rero Ruciteme imwe twari twiga mu ishuri nyine Ruciteme hirya nayo ni Murimigo. Izi rero zamuka ku nka z'umwami, rero niho rero baca umwami yaca azihinduramwo ingoma. Izo ngoma zavuga ku munsi mukuru w'umuganuro gusa. Zavuga rimwe mu mwaka. Kizuba. Iyi yari nka yitwa Ruciteme yari shuri, iriya nayo yari nka Murimigwa yari nyana. Iyi rero yagereranywa n'umwami, iriya nayo ikagereranywa n'umwamikazi. Iyi nayo bayita inkiranya. Rero iyi nayo ni igereranya nk'umwami, bose bagiye gutamba imbere bayicako barahira. Hajya bacisha umurisho mwizosi, baba bariko barabwira umwami yuko batazohemuka kwibanga ry'abasogokuru n'abasogokuruza. Yego. Hano mwirebe, hano so wari wese yahashika. Rero haba hahagaze abasoda babiri bacunze umutekano w'umwami, nibo bazo baratanga uruhusha rwo kwinjira. Rero baraheza bakunama, bisigura kunamira umwami, kwicisha bugufi, bakaci bakoma amashi bagenda baravuga ati ganza asabwa mwami w'u Burundi. Hariya naho haba ari umwishikira yaca amuhikaze, uwo muntu agaca atera yinjira hariya ari umwami ari rero akaca vyagira. Haba hariho icotezo rero bashira k'ibavu imota neza, bagaheza rero bagaturira akotsi akama kaduga kamota neza. Rero umwami yaba yicaye aha, hajya naho umwami kazi, hajya naho umuganwa, naho haba hicaye umwishikira kwaho gatoya. Uwo mwishikira niwe aza arumviriza aba umuntu hama rero akashaza yego bakaca muhikaze, uwo muntu akacicara hajya vyagira akaca avuga ijambo uri mugenzi. yavugira hariya yavuga yicaye ngaho, hama rero akavuga umwami agaheza akamuganurira. Uruhimbi rw'umwami abatereka ko ivyo bikoresho bakoresha kera. Iyi nanga nayo niyo abacuraranzi baza baracurarangira umwami n'umuduri, hariho n'ibindi biti kembe. Ivyo byose vyari bicurangisho kavukire baza bacurangira umwami. Aha rero tubona urubaya. Ururubaya nibwo bashiramwo inzoga bakaza barangwa. Hari inzoga bita inturire, niyo umwami yakunda kunywa. Hama
ivyasi navyo canke ivyakunze cakunze bakinyweramwo amata. Hama turatubona umubehe nawo karakano kameze nk'isahani ayi bagakora mw'ibumba hama bagaturira aka rero niko bariramwo aka kajamwo inyama bita ikindi rero akunda kuja muri aka hariho n'utundi tuboga twa kera twita inyabutongo cyangwa isogo nazo bazishira mu kabehe kameze ukuntu. Hama rero umutsima nawo yakunda kurya umutsima w'amasaka cyangwa w'uburo baca gushira mu nkoko izo. Hama rero ibi navyo n'ibiseke ibi nivyo kera vyakora mu kugemura bagemura muri heni ibi cyangwa bakabikoresha mu kubikamwo imbuto zitandukanye. Hama ibi navyo n'ibisabo bakoresha mu guterera amata. Iyi niyo n'inkinzo inkinzo nahajya zirahari. Rero iyo nturire iyo umuntu azanye inturire ibwami amuzaniye inturire ikintu yabasavye umwami yarakimuganurira. Rero ari umuntu aje gusabisha umuntu yagenda atagabanya rero inturire rero barakunda kuyitwaza ibwami bagiye kumusaba ikintu ari nk'itongo cyangwa inka umwami yaranyaga kandi akongera agatanga. Hama akanako aye kajamwo hariho inzoga y'isongo y'inzira amazi yari inzoga yigana niyo bashira ngaha inzoga yigana yarigana mba barafata ibitoki bimeze neza vyeze neza hajya bihiye bakabitonora bakaca babishira mu nkono bakaca bazana urubetero rusyeye bakaca bakubitako bakaca bafunga. Nyuma y'amezi 2 wasanga ari intuzeye ari inzoga ikaze. sawa inzoga yigana. Hama iyi nayo n'ingangura rero iyi ngangura iyi niyo bahanisha inkozi z'ikibi. Iki umva abagarariji cyangwa abagarariji teko ry'umwami cyangwa umuntu umwami yashimye ivyiwe bakumaje kubinyaga nk'inka akazimana bamutumye ko bamucisha kw'ingangura. Aka nako bakita imangu. Iyi ni mangu iyi niyo yakora impuzu z'igiti. Ibi navyo n'ibisigarira z'impuzu z'igiti umwami yahora yambaye. Iyi ni mihimbi. Ino nawo mubusi ni kibanza c'umuhimbiri. Umuhimbiri umva umuhimbiri hajya umwami ashatse umwami kazi wiwe rero atangoye kukunyagaza bino rero ujya muhimbiri nawe yace yumva yuko akazi haguma gatangure atangura gukoma amashi amuvugira amazina ego yabayibereye hamwe umuhimbiri yabari ariko nawe nyine yari yubahitse umuntu yashiga ngaha yemeye kashi yari banga na wene yarajeje yarakomeye none ko bariki bamushira munsi yaja munsi ntiyanyagaza ivyo yanyagaza hanyuma akakora gaheza oya uwo muhimbiri niko kazi urumva ko ari gutanga morale kugira ngo yamuvugira amazina icyo giseke nacyo iki giseke cy'abakirimu amavuta y'inka ayo basiga umwami kazi
hakaba harimo n'ibindi bita agahama agahama kare kano kagafu bamusiga kugira ngo agire akabiri nyine kameze neza harimo n'inyerere gaca bamwambika rero n'inyerere. Nk'ubu aha rero nta muntu aharara haguma uko nyene ngira nka uri umushefu urafise umwamikazi n'umuhimbiri kare uhanirwa he hariho kiranga yakoreye kiranga kiri umweru rero n'agakuru kabigombo kakaba karimo inzoga y'impeke itambiye akanako mwaka akano kazihebe kaba karimwo umuti bita umuhozo rero ababa baje kubandwa rero kiranga yashaza rero aragira icyo bita kuvovota ariko ategeza nino nyagara yicaye ngaha rero haba hariho abantu ibishego n'ibihweba nibo bamufasha mu mugigwa wo kubandwa ibishego none ibishego muga ntibabandwa bo ntibakora akazi ko kuragutsa no kuvuga ibishego batagura amajambo ibihweba nabo bagatera utuvyino kiranga nabari ngaha agoma agira ivyiwe rero aza arafata umuti amijira kuba abantu baje kubandwa none haraza abantu ngaha bajya abantu nyenyere b'ibwami cyangwa nk'ubu barabandwa bariko ari nk'ibintu bifuza ku gihugu cyangwa ku bantu nyenyere b'ibwami bakabandwa mugabo hariho kiranga uw'abanyagihugu batoyi yijya mu mitumba uwo rero yaragira rero yego abantu rero bakagira bakabandwa byasa ni ubu nuko yari wibwami tugende ku ngoma z'umwami z'abazikikije aho hose rero nta muntu rero hari arahantu harinzwe cyane rero umwami yogira ngaha akanako karakazo kasugumwe rero akazo kasugumwe rero k'umwami nta kinogo bimba oya cyarazira
kuko umwami agiye kwitwa mu kinogo y'abahumanije isi bateye imbuto ntizamera. Ico gituma rero hariho abantu bajejwe isukura aho umwami yagiye n'umwamikazi wiwe, kandi nta muntu yamenya iyo bajana umwanda mukuru w'umwami. Bari bo bonyene ko ryari banga. Hama rero mwereko munabaza ati ngo nukuvuga ko ingoma kagenda niyo abami baza barahererekana, kuko nta muntu yaja ku ngoma adafise iyo ngoma kagenda. Rero ku badagi urabona ko haje abapatiri barafata ibintu vy'umuganuro barabikura, bafata ibintu vyo kubandwa barabikura, rero baca bazana ibintu nyene vya rukristo. Rero hariho umunyamabanga umwe mu bakenyezi bitwa bamuka kagenda, rero yahavuye yakira ibatisimo. Rero amaze kubatizwa acamena ibanga giyo ngoma rero kagenda. Rero ibanga rimaze kumeneka, ukuvuga ko iyo ngoma kagenda ubushobozi bwayo ntabwo ari bukihariho, kubera uwo munyamabanga yamaze kumena ibanga. Iyo ngoma rero ikiranyuruzwa, ntawe umva bagereranya yuko yoba bakekeranya yuko yoba yatwaye abadagi cyangwa gatwara ababirigi mwabo babiri. Kiranyuruzwa rero, yanyurujwe asha nta na hamwe uzopfa unayibonye, nta na hamwe. Batwivye ibanga ry'igihugu hama umwami kazi iherezo ryiwe hariho hari iherezo baca muhamba ngaha baca mugera kw'iki giti bace batera kw'igiti. Rero nimva y'umwami kazi riri ku mutima, oya inarukundo. Rero kera mu guhamba abantu bakuru babatera kw'igiti, ico cari ikimenyetso. Ico giti baca bacita intatemwa, kuko ikintu bita intatemwa ni igiti kiticigwa. Ni igiti kiticigwa, nico bita rero intatemwa. aha nta kantu na kamwe muruha mutemako. Oya ayo kireze gusa kera mu myaka iheze abapfumu baraza bakiba ibishishwa vyaco, ubona aha mu ntango yuko kimeze aba n'abapfumu baza, kuko iki imari imwe ihambaye ku bantu bazi imiti y'ikirundi. Ntuvyumva kuko umuganuro waba ku itariki 25 z'ukwi 12. Rero mu gihugu cyose bashagira intuze y'umunsi mukuru w'umuganuro, umwami agahezagira imbuto, hama bakaca bagira umunsi mukuru wo gusangirira hamwe, bakabaga inka bagahereza abanyagihugu bakarya. Abazungu bashara bikura ngo nivyo buri vya gipagani ivyo kubandwa. Kera bambaza imana, hariho imana zitatu basenga. Izo rero harimo imana ya mbere yari imana rurema, kuko abarundi ico gihe naho twavuga yuko batari bazi imana, mugabo bari bazi yuko batishizeho, bari bazi yuko baremwe. Iyo rero imana rurema bayihimbaza uko nyene. Hakaba n'imana macumu. Rero iyo mana macumu nayo bari bazi yuko ariyo mani bagwanira. Rero iyo bari kubona babandwa ari nk'ikintu baje kugira bambaza imana macumu, bagomba kuza kurwana abasuda kuza kurwanira igihugu, baca bambaza imana macumu bakabandwa bakagira icyo wabo nyene. Haca haba imana ya gatatu yari imana kabando. Rero imana kabando nayo bari bazi ko ariyo imana ibahimigisha, ariyo mana ituma baronka abana, ariyo mana ituma baronka inka batunga. Rero mu kubandwa rero bisunga ivyo bintu bitatu. Rero n'igihe umuntu yabavyaye amahasa baca bamuzana kubandwa, baca bambaza imana kabando, kubera ko amahasa ntibayafata nk'abantu, bayafata yuko ari bihume. Rero baca bayabandirwa kugira ngo bacike abantu nyabantu. Mugabo n'umuntu avyaye batatu, ahubwo baca bagira umunsi mukuru ivyo kubandwa bivyaje. Baca bavuga ati wewe abo bantu bavuye ku mana. Mugabo uvyaye babiri, baca bavuga ati wowe uvyaye babiri wahuye na guba gwa bigata.